Amahoro cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, turabakunda gose cyane. Muguru umugisha muri kumwe na Chuma Manda Moses. Hano murabona imbere hari dukiyemo umuperezida, murabona vya profete vy'ibibwa. Kawuza ndirimbo z'abadedenge yo mihimbira irasara. Hari akavideo nakunda kurikena kaya cha kibwa cy'igisuguru yo bibiri bivuga ko ari imbaga zitazi no kumoka. Kakabwa suguru ariko kakamubona ngaha gaturumbuye amaso kamubona kari mu ishusho hepfo igomba kwirabura gaturumbuye amaso ngaha. Hari uburofa kariko karadebaguzwa, ubwo burofa buri muri vya bindi tukababwiye bigisha barekurira abantu gukora ibibi, barekurira abantu gukora ivyaha, barekurira abantu kwitwara nabo uko bashatse, barekurira abantu kwivya yangana ivyisi kandi bigira ngo nabantu b'Imana. Bino ndaza kubigarukaho kuri komba ya mwisho. Reka manze mumvirize gatoya kano ka video kano kabwa suguru hanyuma kira babwira. Eti niaje unaenda mkanisa ya watu wanakuza ndahesa kibuzima bwanyu. Which kind of mentality is this? Ni vyumviro nyabakivyo urinde wewe ufite urugezo nyabaki kugira ngo wicare mu irigari wanyu uri kuravuga umuaposto umupasta uri kurajisha ngo nakiri umukozi w'Imana kubera ko yirukanye umugore we wagomba ko gutwara wewe nimba Imana ikimwemera reka ubuntu bw'Imana bukore ivyo bindi Imana izo bitunganya n'umuntu w'Imana. Ejo muzovuga ngo navugiye abagenzi bacu, kesho mtasema eti nimesemea marafiki zangu. I tell you the truth. He's a man of God. N'umuntu w'Imana. Yes, Papa. He is a man. N'umuntu He w'Imana. is a man. N'umuntu w'Imana. Kacha wicari wanyu mufite ibibazo kuva kuri top kugeza hasi. Ako mukemura ibibazo vyanyu ngutya muntu sinibaza n'igituma abantu bajyayo mubajayo ni wewe jayo ukono n'intebe abajayo bose. Reka ndekane n'ivyo bintu. Sawa. Bino ntimuvyumvise. Ariko avuga ko bahukana bareke ntimuvuge no muntu w'Imana mureke n'urugo amatwari wewe bareke bashake bahukana umva ni bareke kazimara abantu b'Imana. Sawa turabigarukaho vyuzuye. Reka mumvirize hano naho president w'u Rwanda bino areka aravuga yuzujanije nibi cyangaruka ndabivuge bikwiye. Ejo nasomaga ahantu n'umuntu wenda ari na hano wari wanditse avuga kuntu ibintu bibabaje mu gihe kimwe yatashe ubukwe bw'abana batoya bacu nk'aba batatu amakwe atatu igihe kimwe hatarashira umwaka abo bana bose bari batanye. Nabisomye ejo bundi kandi ngira ngo ukuntu yabivuze umuntu wabivugaga nibyo, ariko ubwo yavuze batatu ushobora kuba bari na 30 ahubwo. Bana barashakanye, ababyeyi babo barabashyingiye ndetse babafashije no barabubakiye babahaye basangiye ibyo bafite. Abantu babiri bananirwa kubana bati ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba ariko babiri erega abantu baranihanganirana. Icyaha umuntu aba yakoze abantu babiri, umwe muri bo yaba yakoze gituma amubwira ati sinjye gushaka mvira ni iki habaye iki. Ariko niba cyanabaye kirashoboka ko cyaba gihari, ariko se abantu ntibarebana mu maso bakaganira bakavuga ati ibintu ntukwiriye ntuzasubire, ndetse n'ejo yasubira ubushize
kambwira ati bityo ariko se urava aho ugiye kandi udasanga ibibazo nk'ibyo wenda kuri rusange y'ibiri hanyuma ibibi kurusha aho ngaho ariko well, that's the simple logic of it. Ariko behind it, tekereza ingaruka iyo babaye ku couples ebyiri, eshatu, enye, eshanu, 10 zingahe mu gihe kimwe, berega ubu igihugu cyarangiye, cyahaguye, igihugu noneho avuga kirahagwa. Ariko these are things that are manageable. Ntabwo ari ibintu hanyuma se ariko niba mwemera mwemera Imana, mwemera n'amasengesho, byo mwabisengeye da mwakwicaye mukabisengera mukabishakamo igisubizo mukakibona niba mutabeshye koko niba ibyo mutwigisha ibyo tuvuga niba namwe mubyemera cyangwa aho twagiye buri gitondo buri mugoroba dukurikiye inyigisho, izo nyigisho zikuviramo iki udashobora gukoresha kugira ngo urenge uwo mujinya, iyo nabi cyangwa kugirana nabi ni iki? Ubundi uvana iki niba udashobora kubikoresha kugira ngo so that you bring harmony in the family and in the end the nation needs to be in harmony. Ndakeka yuko hano mubyumvise hano ibyo perezida w'u Rwanda arangirije ko mwabyumvise n'ibyo iyi mbuga ngo nisuguru yarimo irabigisha. Impamvu abarokore benshi n'amastubiri, abarokore benshi ni birofa n'ibyo batuma n'ingo zisambuka, abarokore benshi nibo batuma n'ivyagwa mu isi biboneka. Muze mugere murabona igihugu kirimo abarokore benshi zo gusangamo ubujiji n'uburofa n'ubwicanyi no kwahukana, kuko nyabinyavyaha nyine vy'ibirokore vyigira uko bikijijwe. Muze mugende murabe niyo umuntu yishe ntibimuhanura, iyo umuntu yishe bivuga ngo reka kumucira imanza, mureke Imana iramuzi, n'umuntu w'Imana nimugororose mureke, reka kumucira imanza, birekera Imana. Niyo mpamvu niyo ibintu biyangaye mu gihugu, iyi mihimbiri ngange ngirakijijwe, nta na kibishobora gukora kugira ngo vya bintu biri mu gihugu bije ku murongo. Niyo mpamvu iyo abantu b'igihugu batangiye kwinjira mu vy'Imana bakabivanga na politike, uzobisangamo injiji zonyene. Izo njiji nizosanga ziganje mu gihugu. Niyo mpamvu twebwe dufise ibijuju vyinshi kuko vyishira mu vy'Imana cyane. Koko umuntu w'Imana abakwiye kuba umuvyeyi, umuntu w'Imana abakwiye kuba umuntu ahanura, agahanura abantu ati kwahukana ntabwo ari vyiza vrema, kwahukana ntabwo bibereye. Imana ntabwo yemera abatana, ni mubane, ni muganire, ni muhuze. Izo nizo nyigisho ziba zibereye umuntu avuga ko yakijijwe yitwa umuvyeyi. Ni mubane, ni muhuze, ni mukorere hamwe, ni mwitaneho, ni mureke kwahukana, ahubwo ukagenda ugatamwa mabisi ugasuka mu mabisi. Mugiye imihimbiri y'abaprofeti harimo suguru na bino birofa vy'indaya ngo nabarokore nk'iki cyo mubona cha Bright n'ikigore cacu bitamaze n'umwaka ngaho birongoranye n'iki ca citegetse rike mubona hagati vyarahukanye, ariko ibirokore vy'ivyaha nyine vy'ibinyavyaha ngaho nyabigore nyine bishimangira ivyaha ntacyo vyabigize vyamene ko ari ibintu bisanzwe. Ngarika ngo nta guducumura ngo rega bose ngo nabanyavyaha, ngarika bose ngo nabagira gute, mugambo kuza ngaho bisimbagize bikirize n'amabere n'ibitwi ngaho ngo birasenga Imana, ngo bivugana n'Imana, ngo birakijijwe n'ivyambere. Now
muce muvuriza iyi message hano perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarimo yigisha imibanire, yigisha guhuza, yigisha gushira hamwe, yigisha guhana imbabazi, yigisha kuganira. Ibo nivyo abantu b'Imana baba bakwiye gukora. Muga murabe uyu ati gira yuko no mukozi w'Imana nibarika ahanura nuko nabantu bashobora gushira hamwe. Koko nadico kibazo namaza cibaza. Gute abantu babiri bananiranwa nimba tarabasazi. Cyane bano basenga. Ibi mihimbiri ngo naba prophet bo barazi ko bahanura ngo baberetse ngene bizogena mu myaka iri imbere. Mwebwe mwabirokore ko muvuga ngo murasenga murakejejwe mwese mukavuga ngo amasengesho arakorana ko perezida w'u Rwanda hano yabajije ko bari kimutosengerizo ngo zanyu ngo zije ku murongo. Yerega Satani arakora. Yerega no yamasengesho yanyamaziki. Atashobora kwirukana Satani. Kandi usanga yabico kigore nico kigabo byose bivuga ko bikijijwe. Byose bikavuga ko bisenga. Ico ni cyambere. Ikindi cya kabiri hano perezida w'u Rwanda yavuze jewe ntari prophet je narindi. Mwibaza yuko mu rugo hataba ibintu by'ibigaragazo. Mwibaza ko mu rugo ata challenge zishobora guhaba mu rugo. Buri rugo ruragira challenge. Amugibiro nabirofa by'ibirokore uzumva bije ngwereka ngo mwebwe ngo impamvu ngo Satani atabatera ngo muraba Satani urumva iyo mihimbiri. None niyo senga ngaho umwuka w'Imana akabazamwo hanyuma iyo Satani bakayitsinda tukaraba ngaho. Twebwe ibibazo biratse. Mugana perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabivuze. Ni kuvuga ngo mu rugo hasabwa ibiganiro. Sinumva kibi we washobora gukora utashobora kugahagarika. Ntabwo mvyumva. Jewe n'umugore wanje habaye ikibazo. Turicara tukaganira, tukacigaho, tugahanurana. Kese ngira ngo ho bibindi bibazo nimba afite ingwara yo mu mutwe. Canke je afite ingwara yo mu mutwe. Aha twumva ko hoba ibibazo. Mugaba ibirokore impamvu ari birofa byinshi muri ivyo hakuza kwicara hamwe n'uwo bafitanye ikibazo ngo baganire byiruka ku musozi ngo gusenga. Kikagaruka ngaho mu ijoro wa wundi ari mu rugo yavyimvye atazi n'ivyo arimo cyo ngo kigiye gusenga. Ibirokore nibizi n'ukuntu bishobora kuganira n'abagabo babo cyangwa n'abagore babo. Magamno gusambana n'ivyambere kandi ugiye kuraba ingo nyinshi zisambuka za bino vyigira yuko bisenga byinshi muri ivyo zisambuka no busambanya amanyama ishari kugwana gucana inyuma ibaza kandi vyama mu rusengero ngo gusenga bikavuga ko n'amasengesho akora gute utoshobora gusenga ubwo busambanya bwahe ishari amanyama kujingitwa gucana inyuma kubera iki bitosenga ngo bibavemo mugiye imihimbiri nka kasugura umubona ngaha murabona ngo bareke nabi Imana niba barabavanye nuko batware wewe bareke nikubera izari imbwa nyene z'abasambanye. So ahubwo ndashimira perezida w'u Rwanda Paul Kagame kubona yaragabanije umuvuduko y'imihimbiri ngo n'abakristo yirabigabanije kuko ufise imihimbiri myinshi nkiye mu gihugu yigisha ngo bareke birekera Imana Yesu arabizi aracyari ku ntebe y'imbabazi ico gihugu bagisanga mu manga cyacitse nk'ukuzimu kandi koko bisambura igihugu gusambuka kwingo cyane ababanye bavana hongera habo kuryana bisambura igihugu muguramana yuko n'ubutita kali profete uyu president w'u Rwanda we bagomba kubaka igihugu binyuze muri abo bantu batandukana mugiye imihimbire ngo nabarokore yo yivuga ngo bareke igihugu kigakomeza gitabagara hama barangize ngo bava ku Mana ngo baturuka ku Mana. So ibintu rero president w'u Rwanda Paul Kagame hano avuze nivyo ntabwo nk'imihimbire kija muri bano muri zino mbwa ngo naba profete ngango barabahanure ngo barikije muri ry'Imana ni bya birofa nyine mu mutwe bimwe bitaza no kuba kingo ivya bindi ngaho vyananiranwe n'ingo vya bigore vyataye abagabo vya bikobwa vyavyariye iwabo zandaye zigoma zisambana buri gihe nabatega amatwi ibi nk'iki cya citegetse Eric na kino birahita cyo haruguru ngo kiroko rigisha nuko ari birofa mu mutwe nyene nyuma vona no guhinduka bidahinduka kandi n'ivyaha byinshi ngo mubisanga ku bantu batega amatwi iyi mihimbiri nyene. So rero nko president w'u Rwanda Paul Kagame hano abivuze ganira n'umugore wawe muganira n'umugabo wawe koko muganire muhanahana ibiteka nabyo gusenga byo mbona musiga muri abasazi no gusenga bidakora muganire ahari kosa muri hanahana umuntu mubabariye rimwe nejo wamubabarira me ntugo mubisubiramo kuganira burya birafasha cyane gusubira kuza kuvuga ngo ugiye gusenga kuganira urumva ikibazo ngaho kiri kandi mukongera mugafashana kandi muze murubaka abantu mubona baza barata ingo koko kubana n'umuntu ejo mukaba muvanye kantu gatoya sinumva ibyo bintu byari byo byabaye ngaho. Thank you so much. Imana bamugisha. Umutima wanje uraremerewe ndarambiwe nukuyorobeka ko meze neza kandi atari byo rero mana yanje imbaraga zawe mbashe kurenga bino bibazo
ndabize ndabize kubwo w'Imana ndabize nibibe amen ndabize kubwo w'Imana ndabize